gusangira ijambo ry'Imana. Turaza gusoma mu ceti cya mbere cy'Abikorinto igice cya mbere kuva ku murongo wa 22 gushika ku murongo wa 31. Ijambo tuza kuganira ni ijambo rivuga ngo muzirikane ihamagarwa ryanyu. Haleluya. Muzirikane ihamagarwa ryanyu. Ihamagarwa kenshi twama turifatira kure, twama turifatira mu ntumwa, turifatira mu bapastori, tukarifatira mu bavugabutumwa, turifatira mu baprofeti. Ariko hano turaza kubona yuko ihamagarwa rifatigwa mu gakiza. Haleluya. Rifatigwa mu kuza ku Mwami Yesu. Yesu ashimwe. Kuko umuhamagaro kuza kuri Yesu bose ngo barahamagawe. Turi hano kubera twitavye umuhamagaro kuza kugakiza. Abari hanze mu vyaha nuko bataritaba umuhamagaro wo kuza kuri Kristo Yesu. Haleluya. Rero twebwe twitavye no muhamagaro. Ijambo ry'Imana tubwira ngo tuzirikane umuhamagaro Yesu ashimwe wo kuza muri Yesu, kuba muri Yesu Kristo. Imana ishimwe. Kuko hariho kuwuzirikana ariko hariho no kutawuzirikana. Haleluya. Abasoma izindi sobanuro nk'iz'igifaransa bakoresha ijambo considérer. Considérez votre appel. Fata nkama. Haleluya. Gendera. Yesu ashimwe. Hagaciro umuhamagaro wawe wo kuza muri Kristo Yesu. Uzirikane. Rero ndaza kuvuga ibintu bitatu bishobora kuba biri muri byinshi, ariko turavuga ibintu bitatu gusa byoba biri muku kuzirikana cyane muku gufata nkama umuhamagaro w'agakiza. Rero iceti cya mbere cy'Abikorinto hano mu gice cya mbere nyene kuva ku murongo wa 22 haravuga ngo kuko abayuda basaba ikimenyetso, abagiriki barondera ubwenge, ariko tweho tubabarira ivya Kristo yabambwe. Uwo ku bayuda ni kigwisha, ku banyamahanga n'ubupfu. Haleluya. Turabona umugwi wa mbere ngira wo mu batubanjirije ikibazo wari ufise. Ni ukuvuga ngo umuhamagaro wa Kristo, umuhamagaro w'agakiza ngo ku bayuda cyabaye igitsitaza. Sivyo? Ku bayuda ngo cyabaye ikigwisha cyanye igitsitaza. Ngo ku banyamahanga ngo bwabaye ubupfu. Quelque chose qui n'a pas de sens. Ikintu kitumvikana. Ikintu cy'ubupfu. Ikintu atakirimo. 23. Ariko tweho. Mubwira ati ariko tweho. Haleluya. Kubahamagarwa b'Abayuda, cyane kubahamagarwa bo muri Minevame Kigobe, papa. Sivyo? Baha. Ngo bimeze gute? Ariko niyo abari twese sinzi ko ari twese. Kuko ushaka gusanga harimo indobeke. Ariko uko byategezwa kumera. Ariko tweho tubabari ivya Kristo yabambwe. Uwo ku bayuda ni kigwisha, ku banyamahanga n'ubupfu. 24. Ariko kubahamagarwa b'Abayuda n'Abagiriki ni Kristo ubushobozi bw'Imana kandi n'ubwenge bw'Imana. Haleluya. Yesu ashimwe. 25. Kuko ubupfu bw'Imana burusha abantu ubwenge, kandi intege nke z'Imana zirusha abantu inkomezi.
6. Nimwibuke ihamagagwa ryanyu, cyane muzirikane ihamagagwa ryanyu. Aha bakoresheje nimwibuke ihamagagwa ryanyu, bene data, yuko ubwenge bw'abantu bahamagawe atari benshi, abakomeye bahamagawe atari benshi, abanyacyubahiro atari benshi, ariko Imana yatoranije ibipfu byo mu isi ngo imaramaze ibinyabwenge byo mu isi, ngo imaramaze ibikomeye. Kandi ibyoroshe byo mu isi n'ibikengegwa mbere n'ibitariho, Imana ntiyabitoranije, Imana yabitoranije ngo ititure ibiriho, kugira ngo ntihagire umuntu yirata imbere y'Imana. Niyo ibaha kuba muri Kristo Yesu, yaduhindukiye ubwenge buva ku Mana, n'ukugororoka, n'ukwezwa, n'ugucungurwa, kugira ngo bibe nk'uko handitswe ngo uwirata yiratse uhoraho. Aleluya. Ubundi hano Yesu ntariko aravuga ko abanyabwenge badakenewe. Abanyabwenge, ubwenge butanga Imana. Igihugu, imiryango, harakenewe abantu b'incabwenge, sivyo? Abantu bize, abantu bashobora gutunganya ibintu neza. Yesu hano ntariko aranka abahambaye, abakomeye. Oya, abakomeye barakenewe, kuko bose ni Imana ibarema. Nukuvuga ngo Yesu ntariko aranka ibintu vyiza, ariko ikibazo gihari ngaha nuko igihe Kristo Yesu yaza, Kristo yaje aciye bugufi, il était humble. Igihe Yesu yaza, mu biboneka yari umukene, ntiyari ameze nk'abantu hano tubona ukavuga ati bya mwana kwe yararondeye araronka. Yesu yaje nk'umuntu ataco yarose, umwana w'umuba. Bari bazi ati uyu nta kindi azi kubaza. Ikindi, Yesu yaje ameze nk'umukozi w'abandi, yaje ameze nk'umukarani. Urabona ishusho y'umukarani, wa muntu mbwira ati mpanurira aka kazigo mu modoka. Yaje nk'umuntu ataco ari. Nico gituma rero iyo bariko baravuga ati Kristo, imbere y'abanyabwenge byabataye kuwa amazi, imbere y'abakomeye byabataye kuwa amazi, imbere y'abahambaye byabataye kuwa amazi, nuko Kristo abakiriye agakiza kuri we n'abakakiriye mu kwizera. Aleluya. N'abamubonye bakumva ivyo avuga, bagashira umutima ku majambo yiwe, bakavyemera, bikabahindura, bikabaha agakiza. Abandi n'abatamwemeye, akarorero n'Abayuda. Abayuda bavuga ati Yesu lo Mesi turindiriye suyu asa gutya, yama mwikanzi imwe nahindura. Twe turindiriye umurongozi akomeye azoza kunagura ingoma ya Dawidi. N'uyu munsi mu Bayuda hari abagifise ivyiyumviro vy'uko le Messie n'est pas encore venu, ntaraza, kuko ingoma ya Dawidi yaratevye. Ntiturabona lo liberateur, ntiturabona umuntu aza kuyihangura, ntiturabona umuntu aza kuyisubizaho. Ikindi kibazo Abayuda bagize nuko bavuga ati ubundi ntidushaka kwemera umuntu yapfanye urubanza rw'abagarariji, le criminel, dosiye yiwe, kaziye judiciaire yiwe iranduye. Nico kibazo Abayuda bari bafise. Abagiriki nabo bari bafise ikihe kibazo? Abagiriki nabo bavuga ati twebwe nk'incabwenge
ntidushobora kwemera umuntu yitwa umwami mugabo yagize gute? Yabambwe. Kuko c'est contradictoire. Umwami yafashwe akabambwa. Ivyo twebwe ntituvyemera, muho tugeza gutahura ntituvyemera. Ikindi naco muvuga ngo yarazutse. Nimba yarazutse nuko yapfuye. Gupfa rero twebwe ntitwemera ko umuntu nk'uwo mwemera yoba mbega hoho yapfuye gute? Umuntu akomeye yapfuye gute? Kuri bo bavuga ati kuba muvuga ko yazutse nuko yapfuye. Rero gupfa kwiwe bigaragaza iki? Bigaragaza kunanigwa. Yarananiwe. Rero bene data, n'aka kanya tuvugana ivyo birahari. Si ivy'iki gihe ca Bibiliya gusa, n'uyu munsi muri bamwe muri twebwe birahari, mu bari hanze y'ishengero birahari. Kuko burya abantu niko bameze. Burya abantu bikundira ahantu hariho igitugu, ibintu birimo ijunja, birimo abagabo bakomeye. Barabaza ati mbe ni bande barimo? Mubona harimo abantu b'izina barimo? N'isi burya niko imeze. Abantu babanza kumva babirimwo ni bande? Nongo isi ikunda hari igihagararo. Isi ikunda harimwo abanyabushobozi. Isi ikunda harimo amahera. Ijya seminari irimo amahera. Isi nuko ikoze. Ngariko ngabamwakiriye bose, yabahaye ububasha bwo gucika abana b'Imana. Haleluya. Rero nico gituma tubona hano Pawulo avuga ati 24 ngariko kubahamagagwa b'Abayuda n'Abagiriki, Kristo ubushobozi n'ubwenge bw'Imana. Haleluya. Rero bene data, uyu munsi dukwiye kuva mu bantu babirabira mu gitugu, tuve mu bantu babirabira muri influence, mu bushobozi bw'ibiboneka, mu bantu babirabira mu mahera, tuve mu bantu babirabira mu gakengegwe. Uyu munsi iyo bavuze ngo abaciye ku mashure, sivyo? Abantu mwigana uyu munsi ntibatahura ivy'agakiza kanyu. Nubeho utararonka akazi bavuga ati yawe none ntubizi. Ikibazo kiri hajya, kiri muri chômage, kiri mu bukene, kiri mu kunanigwa. Nibabe bazi hoho ko uri umuntu agwaragurika terega ujya ikanga urupfu. Ni ingwara bamutoye. Rero isi bibonera mu ntege nke. Ariko ngo kuri twebwe ngo Kristo ngo n'ubushobozi kandi n'ubwenge bw'Imana. Haleluya. Bene data, nimba hari umuntu ahiriwe mw'iyi si, n'umuntu afise Kristo Yesu muri we. Yesu ashimwe. Umuntu w'agaciro, umuntu wo guhurumbirwa, umuntu w'iteka, mu maso y'isi ntaboneka, ariko mu maso y'Imana. Haleluya. Ukomeye, uwabishoboye, uwatsinze, ufise ubuzima bufise intumbero, ufise iherezo ryiza, n'uwakiriye Kristo Yesu nk'umwami n'umukiza. Haleluya. Kuko nguwo batubwiye hano ku 31 ngo Kristo ngo ku 30 ngo niyo ibaha kuba muri Kristo Yesu yaduhindukiye ubwenge buva ku Mana. Haleluya. Wakiriye Yesu n'umuntu mu maso y'Imana afise ubwenge, n'umuntu Imana ikunda. Kubera iki? Iyi Imana ikirarondera ceux qui ont sage, no kuvuga ngo qui ont la sagesse. Imana ibona abo bari muri Yesu, abo bafise nibo bafise ubwenge. Ngo yaduhindukiye ubwenge n'ukugororoka. Nibikunda ko dutungana Yesu atari muri twebwe. Twagiriwe ibakwe ryo gutungana dutunganijwe na Yesu.
igihe isi yavuga ati umugongo wamuvyaye waruhiye, warahurushe, warahomvye, ariko agakiza kamaze kwinjira, wa mugongo wakuvyaye ukirata ati ndafise umwana sha, ndafise umwana. Ndibuka kera igihe hari utubanza mu miryango n'ahandi ko batemera ko twegera hari ibintu ari stoke, ari kavuga turaraba namwe zitatu turabona ko haje nke, mwegezeyo. Ariko tumaze gukizwa batangura kuduha imfunguzo za stoke ngo urabe ntihagire wegera. Stoke z'imiceri wasanga umukozi bamubwira ati uraraba naduhitane. Yesu yatugiriye neza. Erega hari abantu muri twebwe utashobora kunyegezaho amahera ari. Hari umuntu utanyegeza amahera naho ushira he. Usanga muri we hari daimoni yo kumenya aho wayanyege naho ushira he. Usanga inoti ya gacuvuga ati hari umudayi, hari agatunzi, agatunzi, hari umuntu abona agatunzi ngaha asa ega ntikaba n'agatunzi kayatwaye gute? N'umupeto utunze mu nzu yabaye nabi niwe yahitanye inoti, naho ivy'agatunzi nibiba. Bene data, Yesu, uyu ni Yesu ahindura ubuzima, ahindura ivyanse guhi. Rero aho bihagaze ni gute muzirikane ihamagagwa ryanyu. Haleluya. Icambere ngomba kuvuga nuko ihamagagwa ryacu rifatanye n'ukwezwa. Yesu ashimwe. Ni gute wozirikana ihamagagwa ryawe? Ezwa, kwezwa, la sainteté. Ubundi abakizwa ntibakunda ko tuvuga kwezwa. Umenga uri kuvuga kwezwa uri kucira abantu urubanza. C'est pas une façon de condamner les gens. Si gucira abantu urubanza. None burya indya zose z'akamaro zifise akanovera. Sa indya zose ntizigira akanovera. N'inyigisho zimwe zimwe, haleluya, ntiziryohera abakristo, ariko kandi ni nziza kuko ziza kubazanira amagara meza mu by'impwemu. Wamye kubisosa gutiraza, diabete ikaza, uramererwa nabi. Shiramo imboga, shiramo imboga. Kandi burya watetse imboga neza zirimo akantu ko kubiha. Uzobona mu manza zirya abakuze, abajene bakurikira inkoko, bagakurikira iroti, ugasanga ashize ku bwoko bwose bw'inyama. Shirako imboga. Erega uriya musoma shiramo imboga. N'ukwezwa bamwe bazi ngo nugufata abantu nabi. Si ugufata abantu nabi, ahubwo ni inyigisho ituma abantu batagubwa neza muri bo, ariko ni inyigisho y'akamaro. Haleluya. Kuko tubona hano aha mu gice cya mbere cy'Abikorino, igice cya mbere ku murongo wa mbere, duhere ku murongo wa mbere, havuga gute? Ngo jewe Paulo nahamagariwe kuba intumwa ya Yesu Kristo, nk'uko Imana yagomvye na Sostene mwene data. Turabandikiye mwebwe abo mu ishengero ry'Imana ry'i Korino, bejejwe muri Kristo Yesu, bahamagariwe kubabera. Aha bavuze ibintu bibiri, ngo barejejwe, ngo bahamagarirwa kuba abera. Ubundi hari icyo bita la sanctification positionnelle cyane par position. Iyi bavuze ngo byagenze gute? Ngo turabandikiye mwebwe abera mu ishengero ry'Imana ry'i Korino, ngo bejejwe muri Kristo Yesu. Bejejwe muri Kristo Yesu ngo bararonse icyo bita sanctification par position. Bisigura ngo igihe bizera Yesu
muri bo barejejwe. Aleluya. Icyo bita etre mise à part. Ni igihe umaze kwakira Yesu, muri wewe wumva kutagisa na babandi. Ngo bejejwe muri Yesu. Kwezwa ni ibintu umaze kwizera Yesu wumva muri wewe. N'akantu Imana itugirira, n'agasiripurize, n'ahantu wumva muri wewe wanse icyaha, wanse ubusambanyi, wanse uwagutwara mu byaha, wanse kwiba, wanse kuzosubira guca ya mahera yo guca imbere ku kazi, wanse kubesha, wanse gutukana. Ngo par position tu as été sanctifié, wejejwe, muri wewe washizwe ku ruhande. Byakozwe nande? Ni igitangaza cy'Imana byakozwe. Ariko kandi c'est le travail de tous les jours, sanctification pratique. Mu buzima bwawe bwa mwisi yose urabigendera, aho ucunga akanwa kawe, ugacunga inyifato zawe, ugacunga ivyiyumviro vyawe, n'ubuzima bubandanya. Muzirikane ihamagagwa ryanyu ubwa mbere mu kwezwa. Aleluya. Abaheburayo 12:14 havuze gute? Hébreux 12:14. Mukurikire kugirirana amahoro n'abantu bose n'ukwezwa, kuko utejejwe atazobona umwana. Nongo kwezwa ni ikintu dukurikira. Muri wewe warahawe ukwezwa, gukurikire. Yesu ashimwe. Ushobora kugukurikira muri wewe atakuriyo. Ukene kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza kugira muri wewe habeho ukwezwa. Niho kurikira ukwezwa muri wewe atakuriyo. Ni kubanze kubeyo. Ico gituma utarakizwa urakizwa kugira muri wewe haze mu kwezwa. Ariko kandi ushobora kuba warakijijwe, warakiye Kristo Yesu umwami n'umukiza, muri wewe ukwezwa kwaraje, mugabo ntugukurikire. Kuko ni igikorwa cya buri munsi gushika tuvuye mu mubiri. Abanyefeso 4 murongo wa mbere n'umurongo wa kabiri. Nico gituma ndabinginga jewe imbohe y'umwami wacu, ngo mugende uko bibereye ihamagagwa mwahamagayewe. Mugende uko bibereye ihamagagwa riri mwiki, mwiyoroheje gose. Mbe buryo ubwibone bubahe? Buba rimwe na rimwe ntitunabubona. Buba in your mind. Rero ukwezwa guhera aho tutabona, sivyo? Guhera aho tutabona. Ngo mwiyoroheje. Ndashaka kuba narakijijwe mugabo ugasanga ndanduye. Nandujwe niki? Nandujwe n'ivyo abera batabona, muri jewe mfise ubwibone. Ariko turakene kwiyorosha, sivyo? Hari kwandura ko mu vyiyumviro. Mbega mu vyiyumviro vyawe haba mwiki? Dushobora kuba turi ngaha dusirimba dukorera Imana, muri twebwe twuzuye ubushakanyi mu vyiyumviro, dusambanira mu vyiyumviro vyacu. Nukuvuga ngo ukwezwa, ubundi abakizwa, Satani arazi ko hari ahato bafatiye, arazi ko hari ibintu vy'inyuma batokora. Mugabo aca bafatira mu vy'imbere abantu batobabonamwo, mugabo bo biyizimwo. Ico gituma Paulo avuga ati mwisuzume ko ni mwebwe mwiyizi. Mu vyiyumviro vyawe hari yiki? Hari igihe mu vyiyumviro vy'umuntu haba yakagayo, hakaba gusuzugurana, hakabaho kuraba abantu, kacu kavunira indani.
ibana aho nyine ndani ugaca ugacirayo umuntu ukabura muhejeje ujya kurihumanya. Yesu ashimwe. Ikindi bavuze ngo mwiyoroheje, ngo murabagwa neza. Hari abantu dukeneye ubugwaneza, kuko hari gutaha muhira mwishengero numweranda mugabo bagera muhira abantu kabatsonsomera. Utarinjira mu nzu ukiri hanze guse abantu wa mbere ukabura muriye. Wagera muri salo wundi ukabura muriye. Wagera haya n'undi ukabura muriye, uratsonsomerana. Ubwo nuguhumana. Harakenewe ubugwaneza. Umuntu afite ubugwaneza n'umuntu yengenga, n'umuntu adatwaza amanyama ku kazi, n'umuntu adatwaza igitsure, n'umuntu ahari abantu baragubwa neza, baramererwa neza. Hari umuntu ahantu ashitse abantu baca baryana inzara iyegeranye, uje abantu umenga umenga bafashwe n'ikirungurira. Keneye kuba umugwaneza. Ikindi bavuze ngaha, ubugwaneza mwihangana. Mu muntu arashobora kutihangana. Amajambo arihuta, reaction zirihuta, ibintu birihuta, utarasenga uba yivye, uba wakoze icaha, uba wasambanye kugira amaheraze. Ni wihangana, senga wihangane. Kwihangana n'umwanya uri hagati yo gusenga no kurindira Imana. Rero turakeneye gukuza gusenga no kurindira Imana. Ariko aravuga ati ivyo ndavyimaririra, pasera na kirara hari ndatunganya. Agacaza pasa nje gutunganya ubugingo. Ico gutunganya ubugingo tugikuremwo. Iryo jambo sindanaritahura ubundi narimenyeye aha mu bakizwa gutunganya ubugingo. Waraba n'ingene akavuga ukabona katangorana afise. Pasa nje gutunga, erega bivuga twenga nje gutunganya ubugingo. None vyagenze ngo nukuri vyaraye bibaye bimwe wambutsa. Canya akagutefona nukuri n'ubu mbirimwo. Fasha ndabihejeje. Nagomba gutunganya ubugingo. Bene data, icaha tucamirira kure. Sivyo? Tucamirira kure. Iga kwihangana. Burya imiryango y'ivyaha yaciye mu kutihangana. Mugira gute mwihangana, mubabarirana mu rukundo, mushishikare kwizigamisha ubumwe. Haleluya. Kwamana inzigo n'ishari, wiyumvira uwo mutahuje, uwo mutavuga kumwe, uvuga akavuga. Ubundi umuntu atemera ivyawe si umwasi. Hariko umuntu mu manama mugiranira usanga karaziririnze, nge bana ngujya vraiment ngo niwe wenyine atemera ivyo mvuga. Rego umuntu atemera ivyo uvuga ntari mu caha. Imana yaturemye kutabona ibintu kumwe, c'est normal. Kudatahura ibintu kumwe, undefi ukambwira ati pastor haya hantu biriya bintu wavuze siko bimeze. Ni sawa, rega nyene wabonye ko atari vyiza. Mugabo turicara bikagenda neza. Tubabarirane, nitumarane, tube mu bumwe. Rero bene data, iri jambo rirakomeye. Dukurikire, haleluya, umuhamagaro wacu. Sivyo? Tuwukurikire. Ihamagarwa ryawe rizirikane ubwa mbere mukwezwa, kuko utejejwe atazobona umwana. Rero turakene kwama tuvuga ubutumwa tugashiramo n'ukwezwa. Kandi ukwezwa si ukwataka abantu, si ukufata n'aba bantu. Ni ingaburo yo muri mpwemu, ni inyigisho yo muri mpwemu.
iraremereye, irabishe, mugabo izana amagara meza mu vya mpwemu. Ukwezwa kuvugwe, kuva mu cyaha bivugwe. Haleluya. Kuko biragoye ko tugira umugisha tutagendera mu kwezwa. Ikindi tukibona hariya muri mu ceti cya kabiri cya Timoteyo, igice cya kabiri cya Timoteyo, igice cya mbere ku murongo w'8 n'umurongo w'9. Ceti cya kabiri cya Timoteyo, igice cya mbere umurongo w'8 n'umurongo w'9. Havuga gute? Nuko ntugire isoni zo gushingira intaho umwami wacu, cyane jewe imbohe yiwe, ariko ufatanye nanje kwihanganira imibabaro kubw'ubutumwa bwiza, nk'uko ubushobozi bw'Imana bugushoboza. Yadukijije ikaduhamagarisha umuhamagaro wera, udatewe n'ibikorwa byacu, ariko utewe nuko yabigize imigambi ubwayo, kandi utewe n'ubuntu bwayo, twaherewe muri Kristo Yesu ibihe byose bitarabaho. Haleluya. Rero kuzirikana umuhamagaro wawe ni kuba umuntu atinyegeza ariko ashingira intahe abandi. Yesu ashimwe. Kubera iki? Kuko Imana yaradukijije iduhamagarira kubaho ubuzima bwejejwe, ariko ubwo buzima bwejejwe bugomba gushikaho bubera abandi umuco. Haleluya. Ubwo buzima bwejejwe nibubera abandi umuco, nibubuza abandi kwinjira, ahubwo reka bubera abandi umuryango wo kwezwa. Umaze kwezwa, abantu nibakwegera, ntugire isoni zo gushingira intaho umwami wawe Yesu Kristo. Zirikana umuhamagaro wawe. Haleluya. Aha tubona Timoteyo, Pawulo amubwira ati ntugire isoni zo gushingira intahe umwami wacu. Kuko ku gihe cya Timoteyo hari ikibazo cy'abashingira intahe umwami wabo. Barakubitwa, barafungwa, baratabwa. Ariko Pawulo akavuga ati mwana, ntiyamubwira ati mwana nukuri acyari muto, urabona ko mfunzwe, raba usubire iwanyu, n'ibyahoshoka nzogutuma ko tubandanye. Si ibyo yamubwiye. Yamubwiye ati harababa, harashushe, nigwitaha, ariko ntugire isoni zo kubivuga. Kandi igihe cyose witeguye kubivuga, hari ubushobozi bw'Imana buzogushoboza. Bene data, twitegure gushitsa ihamagarwa ryacu mu kubwira abandi ibyatubayeko. Haleluya. Iki dukwiye kugitahura kuko ni ikintu gikomeye cyane. Haleluya. Ni ikintu gikomeye cyane. Yesu yavuze ko umuntu azogira isoni zo kumwemanga, nawe ngo azogira isoni zo kumwemanga imbere ya Data n'abamarayika. Uyu munsi haharawe agakiza ko mu mutamana. Agakiza ko mu mutamana murakumva? N'agakiza ka ntirumve ko ntihagire uwo tubipfa. Ako n'agakiza ko mu mutamana. Kandi hagire uwo tubi, kaniryo kandi yo Bwana. Aka rero Yesu iyo ariko arakaraba yumva bihiwe, kuko Timote ahimirizwa mu gihe kigoye, ariko twebwe uyu munsi duhimirizwa mu gihe cyoroshe. Aha ntawe ugufata, ntawe ugufunga. Aha ntawe ukubwira ati ibyo uvuga ni biki. Nicyo gituma dukwiye gukura voile, kuri gitambara.
kuri uwo mutamana. Agakiza k'isoni ko kumaramara ugareke. Nivyo mu ntango hari igihe wumva umaramara ukumva umenga aho bavyumvira ncari aho mugabo ni bibi vyo mu ntango. Mugabo ni agakiza kawe ni kaba kisoni. Yesu ashimwe. Umwe yaravuze ati nta kintu kibishe nk'igihe abantu bagiriwe ubuntu bwo kuba incabwenge bagashobora kwiga ibintu bihanitse nk'ubuganga n'abacamanza cyangwa ibintu by'imyuga, abantu bakagera kure bakanaminuza ariko bagakizwa, bamara gukizwa ntibadefande agakiza. Birabishe. Ushaka kwemeza abantu ibintu by'ubwenge, ibintu bihanitse, ubundi biraryoshe umuntu w'incabwenge amize Yesu. Biraryoshe umuntu w'incabwenge amize Yesu. Kuko buriya bwenge yahawe, kariya karyo yahawe ko gushaka guhagarara devant le public, iciba impano mu bwami bw'Imana. Uyu biramworohera ko yobwira abantu mukiza Yesu. Biroroha yuko yohagara imbere y'abantu akababwira ati eba muranzi ko jewe ntari mbundege, sindi nkandagira bitabo, nimba ndi muri ibi rero namwe muca mwumva ibisigaye nuko ari byo. Erega n'ikimenyamenya cyuko ari agakiza nikaba k'abantu batambaye ibirato gusa, hazobamo ikibazo kuri ba bandi bambaye ibirato. Mugabo bambara ibirato bagafata indege bakaguruka bakaza bakatuzanira amashokora bakegera abantu bakavuga ati kizwa. Abambaye ibirato bazovuga ati turakeneye gukizwa kuko uyu mugabo arakomeye nawe yarakijijwe. Agakiza ko mutamana gahere. Agakiza saka abakenye, saka abadafise amahera, agakiza naka ulimwengu muzima. Vuga. Haleluya. Ego. Ntugire isoni zo gushingira intahe umwami wacu. Ntugire isoni zo gushingira intahe umwami. Ndakundira ijambo Pawulo yakoresheje abwira Timote, ntiyamubwiye ati peti itunganye burya iki n'igihe cyo kuvuga ubutumwa. Oya yamubwiye ati ntugire isoni zo gushingira intahe umwami. Vuga amakuru yawe. Erega ubundi aha umwe wese yovuga amakuru, no fiske amakuru yawe gusa ajya arimwo ubushobozi. Amakuru yawe. Babwire murazi yuko jewe nirirwa mu Kamenge, bari banzi kurya gatanu, bari banzi nukuri ariko ubu abo kurya gatanu harimo abaza kuvuga ati nukuri turakuzi urushe, twarabona kurushe, naho waguma wigira umuntu akomeye twarabona kurushe, mugabo ubu nukuri turabona kumeze neza. Nanje nzoza muri Minevame kwa Mungu uzondabe niyo nzoba ndi. Erega harabaza gutyo. Abadamu mumuja mu masaro do bote. Bari abasore babakora mu mutwe babasokoza, nibiherere kwa harige mu bakubita imigere mwabwira ati ivyo ugira nibi. Oya, eka kumukubita umugere. Mubwira ati Yesu aragukunda. Erega bijya binari karagiye acabireka. Avuga ati mama ni muzima arakijijwe. Weje kumusokoza cakura mudamu katandukanye naba abandi ge turiko turaboza wahoro baza ariko umudamu kweli. Acagira ubwoba gatangura kukuraba ugaca umubwira ati kuwa Mungu nzokujana gusenga. Ucavuga ati mama nukuri nzoza. Erega bama babatuza ari abakenyezi ngaba baba batuzaniye abahungu bo muri salo do bote babandi babamba tubutura tugeraha kazubona namo tuzanite pasa ni wewe wo mushobora uyu muntu. Aba mama sorry ntimugire isoni zo gushingira intahe umwami bazane.
erega araza kuza. Haleluya. Shinga intahe, vuga amakuru yawe, vuga ibyakubayeko gusa, fatira ku byakubayeko. Ubundi abantu icyo bazi amakuru yacu ya kera. Bafatiye ku makuru yacu ya kera baca bagira ikibazo cy'agakiza kacu. Rero niwashinga intahe baraza kuronka umuco, ariko nutashinga intahe baca bavuga ati nukuri ujya ingene ameze. Imana imurinde abari muri rirya shengero. Babwire. Haleluya. Yesu ashimwe. Uyu munsi abasore b'abapagani bazi ko abakobwa boroshe gutwara mu byaha ari abakizwa. Aho umubwira ati uriya mukobwa ntumurabe ujyari muri Yesu. Toya, muri Yesu. Bariya nyine nibo batworohera kubera iki hari abitwaye nabi. Iki ni igihe rero cy'uko abigeme bari muri Kristo bitwara neza, aho bahindura amakuru hakaba ikindi gicapo. Biragashira aho imisore itubaha Imana iza guhiga imisore mu ishengero ry'abubaha Imana. Nico gituma bamwe tubaraba, rega burya hajya tuba tubabona, ukamuraba ukabona ivyo bigira ukavuga ati none nkora iki, gaca wirabira hasi. Mugabo sivyo, shinga intahe. Ishengero yatubwira yuko turiko turaheza umwaka, 4e trimestre, igice cya 4 cy'umwaka, ni igice aho twiyumvira kuba ari hanze. Haleluya. Kandi departement yacu ya mission aka kanya tuvugana iri muri bari muri retraite, bariherereye, bariko baradusengera kugira ishengero twese dushinga intahe. Ishengero ridashinga intahe ryarahushije umutima wa Yesu. Tworyoherwa tugapanga ibi tugakora biriya, mugabige mu maprograme yacu tudasingene dushinga intahe hanze, dushikira isi. Mu mutima wa Yesu turi hanze. Haleluya. Zirikana ihamagagwa ryawe, wezwe. Umaze kwezwa, bwira papa wawe ko akeneye Yesu, bwira mama wawe ko akeneye Yesu, bwira abana bawe ko bakeneye Yesu, bwira umubanyi wawe ko akeneye Yesu, bwira onkle ko akeneye Yesu. Kwa Mungu umukozi w'Imana ahagaze ngaho aravuga ati ndanezerewe kuko ndabona onkle wanje ça fait des années ndamusengera ariko ça fait une semaine akijijwe. Haleluya. Zirikana ihamagagwa ryawe. Amena. Ikigira gatatu nagomba kuvuga kugira ngo duheze, ni hariya mu ceti cya kabiri cy'Abitesalonike, iceti cya kabiri cy'Abitesalonike umurongo wa mbere. Iceti cya kabiri cy'Abitesalonike igice cya mbere umurongo wa 11. Des Thessaloniciens 1, verset 11. Nico gituma tubasengera iminsi yose ng'Imana yacu ibemere ko mumeze nk'uko bibereye ihamagagwa rya. Haleluya. Paulo avuga ati nous prions pour vous, kugira ngo Imana ibemere ko mugenda nk'uko bibereye ihamagagwa ryanyu, kandi ishikisha ubushobozi iciza cyose, munezerwa n'igikorwa cyanyu cyose kiva mu kwizera. Imana irazi muri twebwe ko hari ibintu tunezerererwa, ariko hano tubona Paulo avuga ati turabasengera kugira ngo nimwamara kugenda uko umuhamagaro wanyu uri, Imana ishitse ibyo munezerererwa. Haleluya. Ishitsi ibyo mu kwezwa
haleluya, no mu gushingira inaha abandi, haleluya, aho ngo harimo igikorwa c'Imana parapre cyo gushitsa ivyo natwe tunezerererwa. Haleluya. Kuzirikana ihamagarwa ryawe harimo umugisha, harimo ineza y'Imana. Aba bantu Imana irabakunda. Imana irakunda abantu bahesha icubahiro izina ryayo. Imana irakunda abantu badatukisha ibintu vyayo. Igihe utukisha ibintu vy'Imana, niyumvira ko nawe amaherezo yawe arimo ikibazo. Nico gituma ugiye hariya muri Zaburi 84 havuga gute? Zaburi 84 ku murongo wa 11. Dore ku murongo wa 10 ngo kuko kumara umunsi umwe mu nyubakwa zawe kuruta kumara iyindi gihumbi ahandi, nopfuma mpagarara kw'ibaraza ry'ingoro y'Imana yanje, hako noba mu mahema y'abanyakibi, kuko Uhoraho Imana ari izuba n'inyizo, Uhoraho atanga ubuntu n'icubahiro, ntazogira iciza na kimwe yima abagenda batunganye. Ngubwiza n'icubahiro bitanga nde? Ngo nta ciza na kimwe azima abagenda Dawidi yaravuze ngo ndasha sindabona umugororotsi canke ngo uruvyaro rwe rusegerereza ivyo. Bene data, twubaha Imana. Haleluya, twubahe Imana, kuko ngo birimo inyungu nyinshi cyane. Imana irakunda abantu bazirikana ihamagarwa ryabo, kuko ngo ihamagarwa rituma Imana yitwararika ivyo tunezerererwa. Kandi si ivyo gusa, ngo bituma Imana ishishikara kudukoresha mu nkomezi. Tubona rero Paulo avuga ati nous prions pour vous, turabasengera, kugonga ngo inyuma y'ukugenda cyangwa nyuma y'ugushitsa ihamagarwa ryanyu, Imana nayo mu bushobozi bwayo ishitsi iciza cyose turakeneye ko Imana yitwararika imiryango yacu, turakeneye ko Imana yitwararika ibibondo vyacu, turakeneye ko Imana yitwararika abo twubakanye, turakeneye ko Imana itwitwararika mu mabarabara, mu ngendo hirya no hino, turakeneye ko Imana ituzigama, turakeneye ko Imana itugirira neza. Mu gusoma mu vyagezwe hariya mu gice ca 28 avuga ngo iyi yose ni imigisha izobazako nimwitondera ivyagezwe mbagera uyu munsi, ngo muzoronka imihezagiro hehe mu bisagara no mu matongo. Cyese ko amatongo benshi mwayataye, murindiriye mu gisagara. Oya, rindira mu gisagara wongere urime, kuko ufise y'umugisha mu itongo. Aleluya katari nyinshi. Erega tuvuga ngo ibintu vyarazimvye, mugabo ni warima hariho umugisha. Iyo warimye, rega harimo umugisha mu itongo. Muzogira umuhezagiro hehe mu bisagara no mu ngo twato mu cyumba mo ntituzobura agafu. Abamufise imirima murampa aho nirimira nje kwiterera ibigori. Haleluya. Ngo turabasengera ngo ni inyuma y'ugushitsa igikorwa cy'ihamagarwa ryanyu muronke iciza cyose munezerererwa.
Imana turakeneye ko idushira abana ku rutonde, idushira abagabo ku rutonde, idushira abagore ku rutonde, idushirira iby'akazi kacu ku rutonde. Turakeneye amagara meza, turakeneye umunezero, turakeneye kunonoka, turakeneye gukorera Imana mu nkomezi, turakeneye kuba abantu Imana inezerererwa, ni kwitwararika cyane kuzirikana ihamagarwa ryacu. Aleluya. Ngo nta cyiza na kimwe Imana izima abagenda batunganye. Ngo nta cyiza na kimwe Imana izi icyiza ukeneye. Imana izi inyota yawe. Dawidi we yaravuze ati nukuri ibyiza n'imbabazi bizonyomako iminsi yo kubaho kwanje yose, nanje nzibera mu ngoro yiwe. Ibyiza bigukurikire mwene data, umugisha w'Imana ugukurikire, Imana igucira inzira, Imana igukize, Imana ikorohereze. Imana ibane nawe uyu mwaka uri kurarangira, protection ibe ku nzu yawe. Ariko icyo usabwa que change. Haleluya. Ingene ugenda warakijijwe, muri wewe Imana yashizeho imbuto zizana kwezwa, zikurikire zija habona. Munezereze, hindura ivyiyumviro, sohora ubushakanyi mu vyiyumviro vyawe, sohora ishari, sohora urwanko, sohora ubwibone no gukengera abandi, sohora ubuhumane bwose burahataboneka, sohora ingeso zitarizo, hindura ibiboneka bitari vyo, hindura comportement yawe, hindura ingene ugenda, hindura amajambo yawe, hindura ingene ufata abo mu rugo rwawe, hindura ingene ufata abo ukoresha ku kazi, hindura ubuzima bwawe. Imana iguhindurira amateka. Imana ibahezagire. Dufashe abaririmbyi badufashe baze hano kugira ngo dubwire Imana ati Imana uri mwiza, ugira neza. Uyu munsi ibintu by'Imana byabaye ibintu bigumye cyane, ariko ubwabyo si ibintu bigumye. Nuko aho urufatiro rw'ibyiza by'Imana twarahataye. Urufatiro rw'ibyiza by'Imana ruri mu kwezwa. Iyo Mana ni yera, ntacyo yokorera hanze y'ukwera, ikorera mu kwera. Saba yuko tuzirikana ihamagarwa ryacu, iri ririmo kwezwa, ririmo gushinga intahe, kuvuga amakuru y'Imana. Imana ikeneye ko tuba abantu bavuga amakuru y'ivyayo. Bivuge. Abaririmbyi badufashe natwe nk'ishengero tuvyaguruke. Tuvyaguruke. Hari igihe wumva umenga mu buzima bwawe hari ikibura, ukavuga ati sije sinezerwa nk'abandi, sinzi ico bivako, jewe ntakigenda, sinzi ico bivako. Nuko hari ico Imana ishaka wataye. Twatakariye cyane mu byo dushaka, tugeraho tubona umenga mu maso y'Imana twarakomeretse. Ntitwakomerekejwe n'amabwa y'Imana yadukomerekeje. Mbega ibi byose byavuye kuki? Igihe ndondera Imana, igihe nsenga, igihe ntari mu cyaha, raba neza, zirikana ihamagarwa ryayo. Uduze ibiganza byawe. Iri jambo rivuga kuzirikana ihamagarwa ryawe. Yakubwiye iki? Nazogenda ngime
mbasha kwijana fata akanya ko kwiyumvira cyane nifuza kumona hafi nifuza kumora ukaju hamwe tutabona sinzogira giricho Yesu Yesu ta naugo naho zogenda ngimbira gukurikira uja reka uduze ibiganza byawe umubwira ati ndagushima Yesu kuba narakumenye n'ivy'igiciro shima ugura akanwa kawe uyu munsi ibyo dukeneye byatwaye ishimwe ibyo dusengera byatwaye kubwira Imana ko ari nziza twatakariye muri manque de choses uyu munsi il faut revenir garuka ku neza y'Imana uyivuge n'akanwa kawe ugura akanwa kawe ubwira Imana ati Imana kuba narakumenye Imana ibwira umukozi wayo ati ubuntu bwanje buraguhagije uyibwira ati Mana ubuntu bwawe burampagije hari kuvuga ngo umunezero mbega uzovahe oya nezerwa Yesu ngo yaduhindukiye ubwenge yaduhindukiye ukugororoka yaduhindukiye ukwezwa nduzi ibiganza byawe ugura akanwa kawe vuga ineza y'Imana vuga ubuntu bw'Imana vuga imbabazi yakugiriye vuga urukundo rwayo yibutse aho yagusanze yibutse igihe wamumenya ingene wari umeze mwibutse ingene wamumenya uwihebuye waracitse intege uri mwirinde uri wenyene mwibuka igihe wamumenya umuririmbyi avuze ngo kuba narakumenye n'ubuntu nagiriwe uyu Yesu hari abakimuhaye umugongo wewe waramumenye hari abakimuhishijwe n'abamugwanizi ariko wewe waramumenye hari abakimukekeranya ariko wewe wahuye nawe arakugumbira wewe waramumenye munezererwe uti naho noburara ndafise Yesu naho konta yohera setane ndafise Yesu naho ibyo sengera bitaraza ndafise icagaciro ndafise umwami ndafise Imana senga ibuka ibyo wahawe n'uwo mwami yaguhaye amahoro wari utaryamye wari muri tension wari muri pressure uwo mwami yatanze ituze mu mutima wawe yazanye kunezerwa yazanye amahoro n'umunezero duze ibiganza byawe atuza akanwa ti mwami uri mwiza